Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV na cane mwebwe musanzwe mukunda ndetse mukongera mukanakurikirana ikiganiro yaga muganga gifise intumbero yo kubashikiriza inyigisho n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza no kuranirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye muri kano kanya. Nkuko mubibona kandi nkuko muvyumva, ni jewe Janvier Manirambona muteramanye muri kino kiganiro, nkaba ari jewe nkunze kugitunganya no kukibashikiriza kuri Ntamvura Idahita TV hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, za YouTube, za WhatsApp page yacu n'ahandi hatandukanye. Ndabaha ikaze rero muri kino kiganiro yaga muganga cacu cuno musi, aho tugomba tuganire ku vyiza canke ku nyungu zishika kuri zitandatu turonka mu camwa c'ivoka. Amavoka ni kimwe mu vyamwa ngaha mu gihugu cacu bigwiriye, biboneka haba mu gisagara, haba novuga ngo na ruguru mu misozi. Nizera yuko ata murundi yoba ariko arakurikirana kino kiganiro atazi ikino camwa canke adahora kironka, naho uburyo bwagoye, naho ngaha mu gisagara canke no mu bisagara bitandukanye vya kino gihugu amavoka ashobora kuba azimvye, ariko ndizera neza ntakekeranya kure kimwe mu vyamwa umuntu yavyitumye agapanga programme ashobora kuronka bivanye yuko naho bizimba bitazimba cane. None rero twagomba turabire hamwe kuko ni vyiza mu ntumbero kugira ngo tumenye ingene dushishikara kubungabunga amagara yacu, tumenye ngo mbega ivyo dufungura birimwo ibiki kandi bitumarira iki. Ivyo birafise impamvu. Aha murabona yuko ndi muri pharmacie, iyi miti sinoyibigisha ngo mufate gutya ngo ivura ibi nibi. Iyi uwoshaka kuyimenya yoja kw'ishuri akamara imyaka 4 canke irenga nk'iyo namaze ndiko ndiga ibintu bijanye n'amagara y'abantu, kuko ibi ntivyo kwigishizwa ku marezo sociaux. Ariko ibi bindi bijanye n'ingaburo ibereye, bijanye n'imfungurwa, ni ngombwa kandi n'inkenerwa, kandi birashoboka kubikurikiranira ngaha ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo umuntu amenye ivyo ahora yihereza mu buzima bwiwe bwa misi yose, amenye n'ico bimufasha canke se bimumarira. Rero icamwa c'ivoka kirafise inyungu zidasanzwe ku magara yacu, kandi mu gice ca kabiri ca kino kiganiro tuzorabira hamwe mbega hoho umuntu yofungura ivoka ku rugero rungana gute. Hari igihe umuntu yokwiyumvira ngo naho yorya zitanu ku munsi nta ngorane, naho yozirya imisi yose nta ngorane, ariko mu gice ca kabiri tuzorabira hamwe mbega none rero umuntu yofungura ivoka ku rugero rungana iki. Ubu rero twagomba turabire hamwe inyungu za mbere ivoka idufasha kubijanye no gutembera kw'amaraso mu mubiri, canke se kubijanye n'ingene umutima utembereza amaraso mu mubiri. Ibyo twokuta ngo ni amagara, canke se twokuta ngo ni santé cardiovasculaire. Amavoka canke se ivoka ngo rirafise ingene rigabanya ikinure kibi citwa LDL, ni kuvuga cholesterol yitwa LDL. Sinavuze amajambo yose. Hanyuma kandi ngo ntaheza ngo agarukire ku kugabanya ico kinure kibi gishobora gutera ingwara, gishobora kuzibira mu mitsi, gishobora gutuma umuntu agwara ingwara za gute n'izindi ngwara zitandukanye kumbure zituruka ku kubera yuko umuntu afise ibinure vyinshi vyazibiye mu mubiri, mu mitsi, mu maraso. Ngo ahubwo ngo ivoka ngo irabandanya ngo igaca yongereza ikinure ciza bita ngo ni cholesterol LDH. Hanyuma kandi kuri ivyo bijanye n'ingene amagara y'umuntu yifashe mu bijanye n'umutima, n'ingene umutima urungika amaraso mu mubiri, n'ingene amaraso atembera mu mubiri, ngo ivoka rirafise ico bita ngo ni potassium, icunyunyu citwa potassium. Hama kandi ico gicunyunyu citwa potassium ngo kiraheza kigafasha ngo mu kugira mu gufasha kugira ngo umutima utere neza, habeho pression arterielle iri régulée, imeze neza, iri ku muvuduko mwiza. Murumva yuko rero aho hantu naho nyene hadasanzwe asangwa icamwa c'ivoka kishobora kudufasha, kigafasha umutima wacu gukora neza, kigafasha amaraso ya gutembera neza, kigafasha kugabanya ikinure kibi, kigafasha kongereza ikinure ciza. Murumva yuko aya mavoka nayo nyene
afise ikimaze kidasanzwe ku magara yacu. Ikindi kigira kabiri twagomba kurabira hamwe ni icuko ngo amavoka asanzwe asanzwe ngo afasha mu bijanye na digestion natwe bavuga ibijanye n'ihoka ry'ibifungurwa. Ivoka burya ngo ngo riratuma umuntu yoroherwa mu ivyo yafunguye, ivyo yariye, ngo biratuma kandi ngo mu mara hiwe hamera neza iyo umuntu yafungura ivoka. Nasiga naho hasigaye ko tuzorabira hamwe mbega umuntu akwiye gufungura ivoka ku rugero rungana gute. Hanyuma kandi ngo ivoka kuri ibi bijanye nyene na digestion na satiete canke ibijanye n'ingene umuntu yumva ko ahaze canke adahaze, burya ngo ivoka ngo irongera ngo igafasha ngo umuntu ngo akumva umengo arahaze iyo yariye ivoka, ngo irafasha gutuma umuntu amara umwanya munini yumva yuko ahaze. Ico kintu rero burya ngo si kibi, ntiba yatumye ngo munda hiyugara, ahubwo birashobora gufasha mbere wanashaka ngo nk'iyo umuntu akeneye kugabanya ibiro canke se ubunini. Turaza kubiraba mu ma point akurikira canke se mu zindi ntambwe zikurikira canke se mu bindi bikurikira mu zindi nyungu ivoka idufitiye. Urumva rero ngo ivoka iratuma umuntu nk'ubu yayiriye nko mu gatondo akaza gusonza atevye. Ico naco rero kirashobora gufasha mu kugira ngo umuntu ngo yirinde canke se ngo akontorore agenzure vya biri ngo vyo kuguma ngo atoratora utwabonye twose. Urabona hari ukuntu umuntu ashobora kuguma abonye akakarenganya kagura, abonye utwema, abonye udufiriti turenganye, abonye utubenye, abonye imihwi, abonye ugasanga umuntu aguma atoratora rikaza kurenga asesaguye amafaranga menshi arya ubutu na turiya, ugasanga ntiyubahirije igihe cyo gufungura kumbure. Rero ngo ivoka kubera uko kuntu ngo umuntu yayiriye ngo yumva kumenga arahaze kandi akamara umwanya muremure yumva ko haze, urumva ko ngo bifasha kwirinda ngo gutoratora kurya utwari two twose ubonye kugumurya. Nuvuga ko kugumurya agagura niko kombe novuga mu kirundi kimeze nkaho mengo kiratitura iryo rivuga gufungura canke se kurya. Iyindi nyungu gira gatatu ni yuko burya ngo ivoka ngo rifasha ngo indema mubiri, amavitamine n'ivyunyunyu tuba twafunguye mu zindi mfungurwa, ngo iyo tufunguye n'ivoka ngo iryo voka rirafasha ngo vya vyunyunyu n'aya vitamine yo muri za mfungurwa zindi twafungura kugira ngo zinjire neza mu mubiri, habeho ico twita mu gifaransa ngo ni absorption des nutriments. No kuvuga les nutriments et les vitamines ziraba bien absorbe iyo twariye amavoka, iyo twariye ivoka. Mbere munyemere mvuga ivoka kubera tuzobona yuko mbere no kurya umuntu adakwiye kurya amavoka menshi. Rero ngo iyo umuntu yafunguye ivoka birafasha cane gutuma amavitamine nka za vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K canke K, ntumbaze niko novuga ko muri mu kirundi K, izo zose ngo ziba ziri mu bindi bintu tuba twafunguye ngo biraheza bikagira ngo bikaronka ingene vyinjira neza mu mubiri ukabikoresha ukavyikora ko kubera yuko vyoroherezwa nuko twariye ivoka. Vyumvikana ngaha rero yuko umuntu atagivoka ataronka ikintu corohereza ya mavitamine kwinjira neza mu mubiri ngo umubiri uyakoreshe uyikoreko maze atugirire akamaro. Iyindi nyungu igira kane ngaha ni yuko ngo ivoka ririmwo novuga ngo vyankenerwa vyinshi mu vy'umubiri ukeneye. Umubiri bambe nako ivoka ririmwo ngo vitamine B9. Iyo vitamine B9 siyo yonyine iri mu ivoka, harimwo n'amavitamine nka vitamine E na vitamine C na vitamine K na vitamine B. Izo zose rero zirimwo ngaha muri ino voka. Muca mumva yuko rero ayo mavitamine yose ari muri ivoka adufasha gushishikara kugira amagara meza. Ikintu ca gatanu gikuri kugwa ni ca gatandatu kugira ngo duhave dusozera kino kiganiro kitubwira ku nyungu canke ako kamaro ivoka rifitiye amagara yacu, ni icuko ngo kubibungenze, abakenyezi bibungenze ngo ivoka rirakenewe cane gose kurifungura kubera yuko ngo muri iryo voka harimwo ivyo twokwita ngo ni acide folique. Iyo acide folique nayo irafasha cane mu bijanye n'ingene umwana ari munda akura atera aja imbere.
murumva yuko acide folique iri mu ivoka igirane ifasha umwana gukura neza ari mu nda ku bakenyezi bibungenze. Rero murumva ko umukenyezi yibungenze akwiye kuzara araronka akavoka agafungura ivoka. Ica gatandatu arico ca nyuma muri bino bintu bitandatu twabateguriye vyerekana inyungu ivoka rifitiye amagara yacu, nuko ngo ivoka ridufasha rero ngo gukontorora kugenzura ubunini ubuvyibuhe bwacu kugira ngo ntitugire ubuvyibuhe ndenzarugero. Burya ngo naho ivoka ririmwo novuga ngo ibinure, ariko ngo ivoka burya ntiririmwo ibinure bibi, twabonye ko ahubwo rigabanya ibinure bibi rikongereza ibinure vyiza. Hanyuma kandi ngo naho ririmwo ibinure burya ngo ntiritera ngo umuvyibuho urenze cane, ngo ahubwo ngo rirafasha kugira kugenzura ubunini bwacu ubuvyibuhe bwacu. Kubera iki? Kubera kwa kuntu umuntu yaririye aguma yumva umenga arahaze. Burya umuntu aguma yumva umenga arahaze rero bica bituma amara umwanya muremure atabindi bintu akeneye gufungura, akumva yokwegumira gutyo. Gutyo rero iyo umuntu ataguma ryagagura twabonye twose, aguma atoratura twabonye twose, bica bituma atinjiza mu mubiri wiwe amaglycide menshi. Ayo maglycide menshi rero niyo aba aheza akagira agatuma umuntu avyibuha, akagira ibinure vyinshi, akagira ubuvyibuhe ndenzarugero. Murumva rero ko rero ivoka ari ikintu kidasanzwe, rifise akamaro kadasanzwe ku magara yacu. Bakunzi ba Yaga Muganga, ikiganiro cacu cuno musi naha tugisoreje. Mwebwe mwagikurikiranye turabashimiye cyane. Bashasha mushande kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimwo, kugira ngo mushishikare kuronka ibiganiro vyacu. Ibisigaye mushishikare mwihereza ivoka. Wahora ko muri bifata ibisanzwe ukabona umengo ntaco bimaze, ariko zuracishamwe naho zoba zazimvye mu ndwi indwi ntihere udafunguye ivoka. Mu gice c'ubukurikira tuzorabira hamwe mbega umuntu akwiye gufungura ivoka ingana gute ku munsi canke mu ndwi yose umuntu yorya ivoka ingana gute. Nuko ndabikebanuye naho utaha mu kiganiro Yaga Muganga canke no mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri Ntamvurida TV nakagaruka.